nyakubahwa umushikiranganji wa mbere aheje kwakira abashitsi n'abashitsi b'Ibanki Nkuru y'Isi yose, Banki Mondiale. Abashitsi bari bagizwe n'ubuserukira umugambi w'akarere urimo icitwa mu gifaransa fragilité. Ni programme iraba icyo twumvise ibiraba bimwe bita gushamirana, hanyuma reka bari programme yaje kugira bavugane cyane cyane ibijanye n'ico twokwita akadirisha k'ibikorwa kitwa mu nkunde ndakivuge mu gifaransa allocation, prévention et résilience. Mu byo bayaze rero cyane cyane kwari kugaruka ku kiringo ivyo bikorwa bimaze biriko birakorwa ngaha mu Burundi biciye muri ako kadirisha. No kuvuga ni bikorwa byatanguye mu 2023 niho Uburundi bwaja muri ivyo bikorwa. Uyu munsi rero icambere kwari kurabira hamwe ivyashitswe ko nk'ibikorwa, aho izo ntumwa za Banki Mondiale zashimye cyane uko Uburundi bwavyifashemwo, buranatanga n'ikigereranyo. Ikigereranyo cyafatiye ku ntumbero zari 11, aho bavuze ko bashimishijwe nuko Uburundi bwashoboye kuboneka neza mu ntumbero 10, mu ntumbero 9 kuri 11. Cyumvikana rero ko Uburundi bwavyifashemwo neza. Bakaba rero bariko bavuga ko hagiye kuguruka ikindi kiringo kigira kabiri kuri iyo programme. Ahanini rero kwari kuvugana ukuntu Burundi bwo kongereza inguvu bufatiye kuvyashitswe ko muri iyo programme kugira bibe urufatiro kugira Uburundi bugire byinshi gusumba. Hanyuma rero nyakubahwa umushikiranganji wa mbere ariko arafata ijambo yabanje arabashimira muri urwo rugendo bagize ngaha mu biro by'umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi. Hanyuma acarishura n'ingoga kuvyo ahanini kuvyari bibazanye hanini cyane mu gushima ukuntu leta y'u Burundi yakoze muri iyo programme. Ikindi rero kindi cyari kibazanye nukumva ukuntu uno munsi leta y'u Burundi yiteguye gutumbereza neza na neza ivyihutirwa bimwe vyiswe les priorités du pays, ukuntu vyo tumberezwa neza na neza nibiri muri ivyo bikorwa vy'iyo programme ya Banki Mondiale. Aha rero nyakubahwa umushikiranganji wa mbere ntiyatevye kubatomorera, yaciye abamenyesha yuko Uburundi buri mu bikorwa vyihuta biboneka neza, bimwe twita amareforme. Aca arababwira ibijanye na yambo n'akazoza Uburundi bwifashe mu 2040, Uburundi buteye imbere mu 2060. Arababwira ko ari umugambi uhuje leta y'u Burundi. Rero arababwira yuko ibikorwa byose vyoza uno munsi aho biva hose biza vyisunga iyo mbona kazoza. Hanyuma rero aranababwira ibi dusanzwe turimwo vy'amareforme, ibi bijanye n'ukuntu uburyo bwa leta butegekanywa mu bikorwa bufatiye ku gikorwa kijanye n'uburyo bijanye iki twita PTBA. Arababwira kandi ko Uburundi buriko buragira intumbero zo kushikiriza neza na neza ivy'igihugu, uburyo bw'igihugu kugira bishikire koko umwene gihugu. Aha ngo byo kuvuga kimwe mu gifaransa tuvuga décentralisation, déconcentration. Ivyo rero byose bigiye hamwe, izo ntumwa zashimye zigenda zemeye yuko bagiye gutegura igitabo kizoza kirimwo imigambi bagiye gushikiriza
leta y'u Burundi bagiye gushikiriza igihugu biciye mu biro bya nyakubahwa umushikiranganje wa mbere kugira hafatigwe ko bizokwemezwa hanyuma rero iyo migambi yose ikikora muri ya ntumbero y'ivyo igihugu gitumbereye uno munsi mu iterambere.